Ah, Elike, bienvenue muri live viewers. Karibu sana. Ndakubona. Uni frere man, uni frere kabisa meze nk'umukamuri kwe. Baragora. Muramutse. Muramutse Elike. Muramutse. Manje diga nivyo nibijyanye navuze muri TikTok nivyo. Hari abakamuri bafise ingwara imwe bose barasa. Temura nibaza yuko ari kiza cyaje kuva kera ari umupapa yafashe ku ngufu abagore bose abaterekiza cyo kubyara bakamura. Nivyo kubura murambora Shaka ujyaje twaragoye we. Ingorane yo mu brother wanje nahari umukamuri navuga. Wo abandi bakabosanga bakivuga papa ungusa uyu turi kumwe navuga. Yize kujya gusa. Bienvenue, nawe ushatse kuvuga yuko no muri yo Kongo ari abakamuri. Papa yafashe umugo abagore bose abatera virusi yo kubyara abakamuri. Nibyo nazi. Ko bose baba bafise isura imwe ngira ngo papa wabo nuko abasa. Oya. Ukuri kuri niko ndakubwira ama. Walaire. Uwo yitwa Bienvenue. Karibu sana muri live viewers. Tap screen. Bani je sinabatutse bakamura ahubwo nababwigije ukuri barasa. Je nico kibazo nyibagiye. Nguma niyumvira bavuye ku papa. Mwe baramwunga kirirabura n'abakamuri. Seka ari abakamuri usanga bafise ubwirabure sinzi ndiyo bavuye. We ingorane yo mu brother wanje nahari umukamuri navuga. Wo abandi bakabosanga bakivuga papa ungusa uyu turi kumwe navuga. Yize kujya gusa. Bienvenue, ushatse kuvuga yuko no ngaho muri Kongo ari abakamuri. Baranyane baza yuko muri Kongo atabakamuri bameze nk'ukura wigamigize. Kawe. Nakubwije ukuri, ukundi kuri kudakubwira. Uro umveze nabwiye, nawe uzofata ifoto nunikire ifoto imwe y'abakamuri. Ndayo ko abakamuri bo muri Kongo basa. Naka kumenya abakamuri bo muri Kongo mwene basa. Yes. Anduva. Mena. Oh Jesus. Parasites. Karibu. Pasteur, karibu. Karibu ndaona mkao. Jesus. Mina. Hallelujah. Tina ja Yesu. Shara yabaya mashere yabaya. Inzu yanyu yaravumwe. Cyane Pasteur. Inzu yaravumwe Cyane rotashika. Ndabibona cyane. Kabara. Wabwe sinze genda ndumezo cyane nawe ndikumena. Ariko inzu mana yaravumwe. Cyane Pasteur. Inzu yanyu ndabona mu nku. Mana ndakwinginze ndakubwira. Arumwe ngiri no mu buroko. Shakatara yabaya matere yabaya. Sheketere yabose. Inzu yanyu mwaravuzima. Pasteur ndizera brema ko byose bigenda Mwaravuzima. Mwarase gutangira igira 10. Mwakunzi. Bana hantu ndi mbane nawe. Warambiye ko ntazogenda hamwe tutari kumwe Yesu Kristo wacipa akashika. Amina. Inzu yanyu yarabushuye. Cyane Pasteur. Inzu yanyu yarabushuye. Cyane gose. Ari kintu mutarako. Ilfoko mugira ico mukoze mugatanga ibigira 10 bishitse kuko ndabona inzu yanyu yarabushuye. Nta connection ari ikomunikana n'Imana ga. Pasteur cyane. Hari ibintu mwabikoze mugari bitari byiza. Ubushobozi bw'Imana bwabuza abamushikira kubera ko mwaragunzima. Tega ari kintu mutegerezwa gukora. Amen. Inzu yanyu isondo munakombo. Cyane Pasteur. Reka nze byabi. Naruta. Samuka.
ntabwo nta ibi ushobora jewe mu by'ijambo ry'Imana cyese ushobora ku makuru biriya gusa iyo numva ko ushobora Birebe. Izi mapuro zinzu. Ibiki no. Oya izi si mapuro zinzu. Nito. Hama. Fashwe ni. Mushaka mbwire. No mumbwire. Impapuro zinzu ziraboshwe. Ndakubaze. None nuzi ko ngaha muntu twe twateye. Twatwe nibiki? Imana yavuze. No nyishura twatwe nibiki? Na corona. Sister twatwe na corona. Manzo echere manzo. No. Ndakubaza hejuru ya pasteur kugira indero. Pasteur. Naso. Batimeye kicho. Manzo nareke kumara. Pasteur yavuze ko utanga inzu utanga ibitambo kugira inzu yacu ibohoho. None namwe mutanga ibyo mugira mu mama. Geze nikaramu pasteur asinye. Nyumviriza. Sasa nimba bakweshoka wewe apana nje mwana ndaburo Etienne. Ndakubwiye nje umwana ndaburo Etienne nimba bakweshoka wewe apana kweshoka wewe. Izina rya Yesu. Izina rya Yesu. Pastor nukuri nibi tubayemo. Nibi wabibonye. Uba wayuzuyemo amadayimoni menshi gose. Reka kwivugisha Yesu. Sawa? Reka kwivugisha Yesu. Icara ngaho bagusengere. Icara. Kubana. Icara. Sasa nyumviriza. Mana ushobotse kwawe muri kino kibanza. Turakugomba mwami Mana wongere wururuke muri kino kibanza. Ugendagende. Ugendagende mwami Mana urazi ko nama nagutakambiye. Nama nakwinginze. Pastor ndagusabye pastor era brother wanje. Fasha basi umusengere nuko. Umva ndababwiye. Yego pastor. Jewe ndi kumwe na mpwemu. Cyane. Abarongorwa na mpwemu yani bo bana bimba. Amen. Wengerageje kukura ufise inzara y'indwi yose wewe. Nunafungura niyo mpamvu utarafise nini. Urabona gute ku muntu urakuangara bakazimana. Kirakubaha. Urafunga muri iyo wewe. Ndakubaha. Ndakubwiye nabindi miliyoni ne muri iyi nzu. Kirindira bose muze mubesha abantu ngaha. Muze mutanu munzu ya ndabaro Etienne. Jaho mwana wa ndabaro Etienne. Son peace. Abarozi bashe. Impamvu yo kukwera Koma shetani kwa Yesu. Abarozi. Koma. Abarozi. Urambwira neza. Impamvu yo Uranyumvisha neza. Nizira gahe. Urumwe. Pastor Musengero yatewe n'amadayimoni. Yatewe n'ukutubayeho. Pastor Musengere. Nizira gahe. Ngako ngumengo kagwaye kwaje. Wowe pastor. Ubuhangara bakazima. Abandi bapasteur bafise imburujo. Mende mumengo muragwa kwashi mengo umazindwi yose mutanafunga. Kubahana n'inonzo. Pastor niyo tukoye muri iyi nzu. Fara kuki. Amaso kubahana. Kera twubahana. Ndakubaha twubahana. Mfirisa kwanza. Suwa msoro. Tekwanza mukumuna na kazi mwani. Ira sinye nigoga amagenda. Utagaunga shoko watesha mwani. Ndakuti. Chino ni picha. Seke wewe wafata ni jambo na baba Yesu kuza kumwesha sisa ko mcha kutangiza grazini. Ndakuba. Kumpanga. Wenda kufungisha. Mutware turuhu. Nona iso pisi. Jafungisha. Tanikara munsinya amagenda. Ndakuti. Nyarutsa. Nitsina. Seke chino ni picha. Seke na wafatanije nuwezi kwa bugenza mumazi imisi udafungura reka kumpanga kuza kutubesha ga ndagufungisha wewe ndagufungisha aka gasore je ndagafungisha reke kugufunge Nobanduhutse twoba turuhutse ngafungisha urarara mugasha brother ngene brother wacu nyuma ngo baragutowe ndakwinginze brema umegura urangana umugi wewe ubaha abantu naso pastor nishaka kusigira amagendo uratsukonge Okay. Ndakuzi. The zone. Ndakuzi urazwi bro. Nyumviza ndakubwiye. Sawa? Yeso nimba bakwesose na wewe. Bakubwiye ko mu rugo rwa ndaboretse rwigendera yuko kora amazi gufa mushura kwigendera mu rugo wewe. Pastor ndamufungisha. Prince no. Atande ndako. Nitsira gaye. Urafungisha. Memu yera ndakugomba muri kino kibanza ndakugomba ururuke. Pastor ndakwinginze pastor nukwinda kwigitara brother wanje ngena ameze. Ndagusabye. ubushobozi bw'Imana butamwishe Ego pastor. Nimba woba munini wareka ariko ndashobora kugaha ba munini misina. Haleluya. Ibyo kwibaza bigahagara. Basi nakubwiye ati wowe ufise inzara. Ndagukubita.
kandi inzara ufise biboneka ko umaze nk'indwi yose udafungura sawa Reka kubahuka abakozi b'Imana urarupfuye reka kubahuka abakozi b'Imana brada nakiriyo kindi content creator muri TikTok ndashobora gukira live ngakumara amazi imbwa gusa ngo gure mu pasteur uri mu pasteur wahe imbwa yonye wewe ubuzima bwanyu ubwo busima bwanyu engene kameze wewe kuranya n'inzoga uzobona urabona uraje uranywa n'inzoga sinyugora papa brada okay yibizabwiye nushaka ko inzu tuyiba toka pepo nibiki we nyumvira sasa ndamuba okay okay nemeye pepo mbaya sawa nyumvira nemeye kama setani kwatina nemeye basi nyumvira siga ongeza basi nyumvira ushaka ko inzu tuyiguha bantu ukizi mukamuri ari nga ucyo mbya nimamba bakamuri basa nimamba bakamuri basa ibimuga birabahoka kandi nyumvira niwa kumanga ndakwereka wamukamuriwe ko ni wamukubitiwe ko wamukamuriye pata nivyo dufashe uzanye ni dose kandi niwa kumanga ndakwereka uva kuki jewe natumwe namubwe muri rwo rwanyu rwavumwe naje gutabara urwo rwanyu n'inzu yanyu abirima amashetani n'abadamu uko niko tubaye n'izina rya Yesu n'izina rya Yesu ufashwe n'ibiki wewe ndakwica urakiwe bigeziyo n'izina rya Yesu ndakwica Yesu ndabigana musaza wanje ameze uravyishimiye nze n'abakozi b'Imana bamusengera kiri ambere nka wewe utitangura ibintu nyumvirize untuneke genda nakarita sigana ubwo nakarita ndagusigarana genda amaherezo ni hariya genda sawa genda watevye sinogenda brata wanje sinomusikaha ubu natwica twese c'est bon gumanga nakabudi nanderukira gumanga cyane mushaka kugira n'umukamura ninga ndakubwira nkuko n'izina rya Yesu n'izina rya suko n'izina rya Yesu suko n'izina rya Yesu ndakubukije n'izina rya Yesu nimba nakubwira n'izina rya Yesu n'izina rya Yesu n'izina rya Yesu ariko mbanda ndakwica ndagukerera ndagukerera sino harukira papa esa que para hacer ngo tutore yaraboshwe ari migozi mwaziritse nga ari migozi mwaziritse nga sawa kira nyumviriza ndashobora kukumenya ibyo byinshi nacho wangira nitsirage yes pepo mbaya yes shetani kubwa wowe kubaza impamvu Yesu bamuwambye ivo niko yarafise ibyaha n'icyo gituma bake bamubaha ngo niba ushaka kugira nka Yesu ndakunda kumanika ubunyene kandi wabaye turi mwaje batumye Yesu agenda kumusaba nanjye narindemo kandi kumanika no kumanika yo no kwa mbicho brada wanjye ni wongorako sinagukora n'iki gikamuri cyo kuvuga ni wongorako gikamuri iki cyo kuvuga ubunyega musengera kandi